kuri Mana uko warejo ni kuri no munsi kandi ni kuzohora ibihe n'ibihe wa muri Mana Yamani kiza Yamani bohora Yamani tabara Yamani kora ibimenyetso mu ijuru no mu isi Yamani idahindurwa n'ibihe Yamani idakangwa na biracitse Reka tuyimubwire mu majambo yacu abagize umugisha wo kuba imbere yiwe abamaze gushika dufate umwanya dusenge tumubwire ni kuri urahambaye urakomeye turi imbere y'Imana ikomeye imbere y'Imana ihambaye imbere y'Imana y'ububasha imbere y'Imana iruta byose Imana ihambaye Data nyene icubahiro turagushimiye nyene ububasha bwose tugushize hejuru uri Imana atawuhwanye nawe uri Imana atawukora nk'ivyo ukora imbere yawe ntaco hagarara ngo kibuze umugambi wawe nta kindi kintu kikiremwa gifise ububasha imbere yawe twebwe twagiriwe ubuntu Dawidi yaravuze ngo habuze gato ngo utunganishe nawe twaragiriwe ubuntu rero kuba abana bawe twaragiriwe ubuntu kuba turi mu ruhongore rwawe twaragiriwe ubuntu kuba mwami Imana yacu waratwakiriye ukaduhindura abana bawe turi hano mukunzi wacu turi hano vyirato vyiza turi hano gakiza kacu twirata turagushimiye umugoroba wa 28 turi ku gicaniro cawe turi imbere yawe mu minsi 40 tuguhaye icubahiro mukunzi mwiza tugushimiye ubuntu bwawe tugushimiye imbabazi zawe vyirato vyacu turagukunda turavuze ngo nuhimbazwe nushigwe hejuru abagukunda bose bagufukamire abagukunda bose bakudugiriza ibiganza abagukunda bose bakwambaze bakwamamaze abagukunda bose bakuvuga ibigwi n'ibirindiro vyawe urakwiriye gushimwa ora mashatarabaya rimando zakitadova uri mashatarabaya rende zeketekere bobobo ribo shataramanda rabaya rende ketekere bababa kaya mashataramaya rizo kariba handere baya himbazwa mwami tazirwa ushamakatarababa abana bawe ntiturambirwa kuba imbere yawe abana bawe ntiturambirwa kugusenga abana bawe ntiturambirwa kuvuga abana bawe ntiturambirwa mwami oh Jesus 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 Yesu 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 jina lipitalo majina yote oh shimwa ma shimwa papa mwiza shimwa vyirato shimwa mukunzi wanje shimwa ndashaka musenge bene data turi mu masengesho twaje gusenga twaje kuyambaza twaje kuyinginga ntihagire ikigusamaza ntihagire ikikunumisha uwizera wese ategerezwa kuvuga uwizera wese ategerezwa kugira ijambo imbere yiwe uwizera wese mwami Imana mwami Imana
mwami Imana urabashandarabaya turi mu ndwi yo kubona ibisubizo byawe turi mu ndwi yo kubohoka ama obstacle yose turi mu ndwi cyahagaze imbere yacu kitubwira ngo ntaho uzogera aho twaje ukibwira ngo urabesha uratubisa kandi turabona ineza y'Imana Imana yacu irahambaye kurusha wewe ewe wa musozi we wigira iki imbere ya Zerubabeli imisozi yose iri imbere yawe itegerezwa gusenyuka ikakubisa ukabona inzira hirya y'imisozi hirya y'ibyari bugikingiriye hari ineza y'Imana ku buzima bwawe iyi ni indwi ya Dawidi guhagararana n'Uhoraho ni indwi yo kuvuga nk'uko Dawidi yavuze imbere ya Goliyati yaramubwiye ngo nubwo mbonana inkoni nase kuza nambaye ibigwanishwa kuko sije nza kukugwanya nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho nubwo uri kurabona agahungu gatoya n'inkoni ariko mpagararanye n'uhambaye jewe n'Uhoraho tuje kugukura hano jewe n'Uhoraho tuje kukwirukana ku butaka bw'abana b'Imana Ramasharabaya Rikaramanderebaya Manduza Kitadova. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father Lord. Makabrikatova. Jesus. 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 Sante yes. 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 Hallelujah. 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 Urakoze mhembuye. Oh. Oh. Oh, Jesus. Gira neza ubwoko bwawe, gira neza abakobwa n'abahungu, gira neza abapapa n'abamama, abana bato turi imbere yawe. Twese uyu mugoroba dusubire kubona ineza yawe. Uganiriza imitima yacu, uduhe gutahura ibanga ryawe, uduhe gusobanukirwa iby'ubu buzima, uduhe gusobanukirwa iby'uru rugendo. Udukundire Mana tukubone, udukundire Papa tuguhishurirwe, utugirire ubuntu kurundi rugezo mwana, kurundi rugezo Papa mwiza. Urakwiriye gushimwa, urakwiriye gutakambirwa. Turagushimiye umugoroba mwiza, bwiza bw'Imana namwe muyera. Ni mwebwe bashitsi bacu bakuru, ni mwebwe twaje gushengerera. Mwe muyera n'ubwiza bwawe, ni wewe twaje gushengerera mu ngoro yawe, ni wewe twaje gusenga, ni wewe vyiyumviro vy'Imana, ni wewe nyishu y'Imana twahawe, ni wewe uza winjira mu mutima wa Papa ukatugomorera ivyo twiyumvirako, ukabituzanira ivyari biremereye bikoroha. Sante Jehova, Sante Jehova, Sante Jehova. Urakoze mhemuyera, washize hejuru izina ryawe n'ijambo ryawe. Nivyo bintu bibiri gusa washize hejuru, izina ryawe n'ijambo ryawe. Reka mwami Imana yacu, izina ryawe ryubahwe kuri kino gicaniro, maze ijambo ryawe rikora ibimenyetso n'ibitangaza vy'abakurondera mwana. Ishimwe n'icubahiro bibe vyawe. Turagushimiye, turagukomeye amashyi mukunzi mwiza cyane gose, cyane tubishize ku mutima. Turagushimiye vyirato, turagushimiye vyirato. Ah, hallelujah, hallelujah. Ah, shimwa Yesu. Murakoze mwana, murakoze cyubahiro.
Yes, muhaguruke mwiyegerezanye, muramukanye 2 3 4. Umwiyegereza uramutse umuvukanye wawe. Ya mugumbire kumva ufise ijambo mubwire urimubwire, ariko habeho kwakirana. Ishimwe n'icubahiro bibi vyawe, ishimwe n'icubahiro bibi vyawe, ishimwe n'icubahiro bibi vyawe. Amen. Hallelujah. Imana ibagire neza. Reka dutegura amashikanwa nabyo tubikorane ubugororotsi, kuko ari itegeko ry'Imana yuko dukwiye kumushikanira kuvyo yaduhaye. Kaze ihe umugisha ishikanwa ryawe. Amen, amen. Hallelujah. Kaze tubikore tumubangutsi tubikunze. Hallelujah. Amen. Imana ibahezagire, yezagire ishikanwa ryanyu. Ibigira 10 abaje babiteguye kubikora, cyangwa ishikanwa ry'ishimwe. Ese mukomeze kuroranirwa. Hallelujah. Dusoma aya majambo tugwiye kwisunga mu majambo cyangwa ubutumwa bwiza dufise uyu munsi. Twitize aya majambo mu gitabo cya Daniyeli. Hallelujah. Igice cya 6 umurongo w'9 kugeza kuri 11. Ndababwira turagenda turasimba. Daniyeli igice cya 6 9 kumanuka. Haranditswe ngo nuko umwami Dariyo asinya ico candiko cico cihanikirizo 10. Maze Daniyeli amenye ko ico candiko casinywe ko, aja iwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yamba yuguruye, akomeza gufukama gatatu ku munsi, asenga Imana yiwe ayikengurukira nk'uko yari asanzwe abigenza. Bukeye babagabo baragenda bose, basanga Daniyeli asenga Imana yiwe. Ukuvuga ngo baramufashe ayinginga. 12 baraza bavugira imbere y'umwami ivya cihanikirizo ciwe bati, mbega ntiwasinye ku cihanikirizo washinze yuko kumara iminsi 30 umuntu wese azogira Imana nimwe canke umuntu numwe asaba atari wewe mwami azoterwa mu rwobo rw'intambwe?
Mwami arabishura ati narabishinze koko nk'uko ivyagezwe vy'abamedi n'abaperesi bishingwa ntibihinduke. Umwami niwe ari karishura kuvyo baje kumubaza. Tuhasome nta 13 baca bishura umwami bati ariko Daniyeli we wo mu Bayuda bazanywe ari nyagano ntakumvira mwami canke cacihanikirizo wasinyeko, ariko asenga gatatu ku munsi. Maze umwami yumvise iryo jambo biramutuntuza, ashira umutima kuri Daniyeli kugira ngo amukize. Yihambirira kuvyo kurokora Daniyeli gushitsa izuba rirenze. Babagabo bongera kugenda bose ku mwami baramubwira bati ewe mwami umenye ko ari cagezwe c'abamedi n'abaperesi ngo nta cagezwe canke ibwirizwa umwami yashinze zohinduka. Nuko umwami afa kubitegeka, bazana Daniyeli bamuterera mu rugoro rw'intambwe. Maze umwami abwira Daniyeli ati Imana yawe wamukorera iragukiza. Maze bazana ikibuye bacubika ku munwa w'urwobo bagihoma kwishashara ayidomamwo ikimenyetso ciwe bwite n'ikimenyetso c'abaganwa biwe kugira ngo ntihagire igihindurwa mu vya Daniyeli. Aya majambo nibaza yuko uri umuntu utegera, mbendagejeje ngaho gatoya, uri umuntu utegera uravyumva ko ibi vyagezwe vyari vyashinzwe ntabwo cyari ikintu coroshe. Kugira ngo mushobore kumva uburemere bw'aya majambo, ndashaka mwige ingazi z'abantu umwami ayoboye mu gihugu. Ni ingazi ndende cyane kuva hejuru gushika hasi cyangwa kuva hasi gushika hejuru. Ni ingazi ndende cyane. Hariho intambara ushobora kugwana na guverinoma y'umwami cyangwa na guverinoma ifise umuperezida yiyoboye, ugasanga uri kurarwana mu vyicaro biciriritse nubwo indongozi zose ziva ku Mana. Ndiko ndavuga ugasanga dossier yawe ni dossier traité ku rwego ruri hasi cyane. Kurarwana na nyumba 10, kuragwana na chef de quartier, muriko murazumva izo nzego ingene ziduga, ukaduga ukagwana na dezone, ukava ngaho ukagwana na mustanteri, ukava ngaho ukarwana n'umukuru w'igisagara, ukava ngaho ukagwana na baguvernere, aho uri kuragenda kudagwana bashikiranganje, ukava ngaho ukarwana ukaja mu nteko shinga amategeko, abakenguza amateka, abashinga amateka, ukava ngaho ukagwana mu rwego rw'umushikiranganje wa mbere, ukava ngaho ukagwana na vice president cyangwe president cegera cyambere cya kabiri, dufata ariko bipanze. Mugandi ko ndabumvisha urwego kugira rero mwumve uburemere bw'ibintu namanutse gutyo kugira ngo mwumve imbaraga z'ibintu vyariko biraba. Daniyeli yari kararwana n'abishikira ku mwami badasaba audience, abantu baza bakinjira directement ku mwami bakaganira amaso mu yandi, abantu bashobora gukonvenka umwami agashobora gusinya ikintu. Ndabibabwira gutyo kubera ikibakunzi banje, ndabibabwira kugira ngo mushobore kumva ivy'Imana izikora, yuko atari Imana gusa ishobora gutreta amadosiye mato, ni n'Imana ishobora gutreta na dosiye zikomeye, zimwe zadaditswe ziri sophistiqué, ariko yaza akazisobanura neza gutya abantu baravuze ngo ntabwo zovaho mu rwego rw'ibwami.
aha rero nagira ndababwire umwami mu bisanzwe kugira ngo musure kumva ikintu cya kabiri. Umwami mu bisanzwe yaba ari umuntu akomeye kuko niwe afite sinyatire ya nyuma. Mugana nagira ndakubwire ko umwami nawe ubwiwe yari afite izindi imbaraga ziri hejuru yiwe, imbaraga zitwa ubumedi n'ubuperesi. Ubumedi n'ubuperesi rwari urundi rwego rushobora gukubita hasi n'umwami, rwari urundi rwego umwami yasinye icyo yasinye bakagisinyira mu mutima w'ubumedi n'ubuperesi. Byari ibintu bifite ijambo rivuga ngo ntibishoboka ko bihinduka. Mwavyumvise? Halo? Yesu nahimbazwe. Ndiko ndashaka kugira ngo ndabumvise ugwego. Kubera iki shaka kubumvisha ibintu? Kubera iki turi muri uwo mutima? Narababwiye ku munsi wa Mungu narabatangarije. Ka mbivuge mbifoboye neza. Mu buzima bw'uru rugendo habaho ibintu tugwana navyo, tukabisengera bigatindaho gatoya ariko bikahava. Habaho ibintu tugwana navyo bya misi yose, umuntu tugwana intambara nyinshi, ariko hari intambara usanga zitadaditse cyane, biba bidusaba kugira patience gatoya, ariko dufise ivyizigiro yuko umwanya n'umwanya zohava. Izo ni intambara. Hakaba izindi ntambara tugwana nazo umwaka umwe, imyaka 2, 3, 4, 5, 6, 7 ku mwaka ugira nk'uw'icumi ukumva ijwi rikubwiye rikaza rikakubwira ati ico ngico ntuzosubire kugwana naco, ico ntikizovaho, kinyegeje aho utazi, ntuza amabanga yaco, bagifunganiye nyahano. Ukumva Satani akubwira ati shaka wirekere, wewe tungwa n'ivyo nyene, ariko ugeze kuri ico egerayo, ntukome kuko twarashitse ntituzohava. Bibaho rero urwo rugamba. Ibyo ni bya bindi turwana n'ibisika bikomeye, bimwe bimwe twisangamo tutazi uburyo byaje. Imana yanje ariyo mana yawe. Numva ndi fise ukwemezo yuko Imana igira gukurireho igisika cyari kimaze imyaka n'imyaka. Kimwe bavuga ngo cyarananiranye. Numva ndi convaincu, numva mfise conviction, numva mfise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Kandi rero murake kwizera gusa ibyo niko ndababwira, munyizere na jewe, mwizere nanje umusavyi wayo. Numva Imana igira ifate. Wana kwa kwizera Yesu yavuga ngo mwogira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira ikiyaga, apana ikibazo, apana umusozi, mwobwira ikiyaga ati vanga ngira ndakwimurira gutwara ahandi hantu. Nico numva papa agira bakurireho ibintu mwagwanye navyo imyaka myinshi ariko vyanse kuvaho. Izerane nanje ubona ubwiza bw'Imana. Abenshi sinovuga bose, mugabo abenshi muri urugendo hari ibintu ugasanga turanesha, tukagira gutya, tukabona ibyiza muri ibi, ariko ugasanga hari umuryango igihe cyose Satani yaraguhahamuye, ahabwiye ati kuri ibi reka tuza, ku buryo iyo navyiyumviriye ko kubona icyo kintu kitahava n'ivyo papa ariko arakora bindi ntubibonana uburemere, kubera hari igisika kibiruta cyamaze kuguhahamura, cyamaze kukubwira ati ahantu. Kandi nagira ndakubwira, je ndiko ndabikubwira bibaho, mugabo nagira ndababwira ko Imana ngomba kubabwira uyu mugoroba, Imana yacu ishobora kuza igafata icyagezwe cy'ubumedi n'ubuperesi, cyakinda abami bakoranye n'abaganwa bayoboye ibihugu, bagashobora kwicara akavuga ngo urabizi wa mwami we, ntushake kuzana ibintu by'iwawe worosha.
wewe nta bubasha ugifise ku byo wamaze gusinya, kuko usanzwe ubizi yuko icyagezwe cy'ubumedi n'ubuperesi nawe ubwawe wagisinye ntibigikunda. Imana ikavuga ngo nije naremye ijuru n'isi, nije jenyene ndi capable yo kuza ngasenya ivy'abami n'abaganwa barahiye yuko bitohinduka. Imana yawe ariyo mana yanje iraje guhindura ibintu mu mbaraga zawe n'iz'abavyeyi bawe nizo. Urazi yuko n'ibintu bimwe bimwe usanga bidukurikirana, abavyeyi canke igisekuru cyacu cyagendeyemo. Rimwe na rimwe nubwo ushobora kuba ufise grandpere wawe cyangwa ufise mama wawe, hari igihe na mama wawe ugenda kumubwira akakubwira ati nivyo vyarabaye ariko nukuri nta solution noguha. Hari abavyeyi bagenda barava mu gisagara bagenda icanguzo ugasanga wewe warutuye ngaha mu gisagara kumutanga, mugabo umuvyeyi wawe ivyo yagiye kurondera birondeye mu cankuzo, bakugarira cankuzo. Mutekereze ico cageze uko atari cy'ubumedi n'ubuperesi, ugaca usanga umuvyeyi wawe yararonse ivyo yarakeneye ariko yapfuye atakubwiye ivyo yakoze, yapfuye atakubwiye aho yakuzirikiye, bitavye Imana batakubwiye aho bafungiye ivy'iwawe. Imana ariyo mana yawe atari yiserutse, ico ni cyagezwe kubwira ati tekana wewe bana naco, iyo ngogo yikorere, Yesu azogusanga ukihikoreye. Ndemezwa rero, munyizere mwizere n'uwantumye, ndemezwa n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje n'inkomezi zanje zose yuko Imana igira ikureho icyagezwe cy'ubumedi n'ubuperesi, ico abantu bavuze ngo ntigihinduka. Kangaruke ku munsi wa Mungu, umukozi w'Imana birora ariko aratubwiriza, arakantu ngomba gutanga ku muco. Kamazemwe Imisi kuva akavuze ijya dimanche twari twaryohewe, ntabwo numvise nshaka kugenda gusobanura ibintu birebire, ariko mu bintu yagiye aratubwira byo vyicaro ibintu nka bine, yaratubwiyemo ikintu cyo kuba iyo uri kuragenda kubana n'Imana ari kiganiro mugiranira. Ndabizi yo umuntu avuze ngo mugiranira ikiganiro n'Imana, abantu baribaza, kuko kugirana ikiganiro n'umuntu ni ukwicarana muri abantu babiri ukavuga n'abakavuga, siko kugirana ikiganiro. Allo, muriko muranyumva? Ibiga conversation ihagaze ku bantu babiri canke barenga, mugabo habariho abaje barondera abandi, nakurondeye kugira ngo tuganire kuri iki kintu, kandi natwebwe turondera Imana. Abakristo benshi rero ntibarasobanukirwa mbega ni gute tuganira n'Imana. Icambere nagira ndakubwira, ntibishoboka ko ushobora kuganira n'Imana ngo wihute umubwire ngo Mana ngo nje kuganira nawe, ubimenye ko muriko muraganira. Ingingo ngendegwa ko ziwe, constitution yiwe, amabwirizwa yiwe utayazi. Kuganira n'Imana, nkubwiriza ukuri Imana ishaka kuza ngo kerero Olivier ngo niko ndakumva, ngo yego ngo ndakumva, ngo sanga ngumbajije ico ngo reka nanje ndakubwira. Kuganira n'Imana mu bisanzwe, kuganira n'Imana no kuvuga ngo Mana naje ntiza gatebe ndakwereke, ntiza ga plastique kare kokose, simba wa musore ugifise imbaraga, zana ga plastique. Ihute papa wanje, plastique. Urakoze papa, Yesu aguhezagira. Kuganira n'Imana nshatse kwicara cyangwa umuntu ashaka kuki ngomba kuganira n'Imana. Kuganira n'Imana ni kuvuga iki? Uvuga ati Mana jewe naje ndafise iki kibazo, fise umuntu ari karandenganya, akarorero umuntu aramburije amahoro Mana, sinsinzira ariko ndakwizeye. Igituma ndakwizeye nuko wavuze yuko ari wewe mucamanza mukuru,
deja aho turaganiye nayo. Mwumvise kuganira n'Imana. Ijambo ryawe riravuga yuko ari wewe mucamanza mukuru. Ijambo ryawe riravuga ngo ko ari wewe urenganura abarenganijwe. None umva atariko turavugana. Nubwo bigaragara nkaho umenga ndiko ndavuga jenyene, muga nayo nirikiravuga. Irikivugira muki. Nivuga ngo navuze ivy'iwanje, mugabo icyatumye nza kuganiriza. Nuko nzi yuko muri dosiye yanje, mu byo nasomye, woyitunganya. Ndiko ndaganira n'Imana. Biragoye rero kuza kuganira n'Imana, ibi vyanditswe bitakurimwo. None ucubibwira. Abantu reba badasoma ijambo ry'Imana niyo bandasa kibirengeye gitandara wasatuye imisozi usatura imigiri urumva rega Mana ugize neza ndagushye iri joro rero uturabere unzigamira umuryango turabere pa abavuye abahagurutse haleluya ngo oya kuganira n'Imana uyifatira kuco yavuze kuko yarahejeje kuvuga. Mwavyumvise ndashaka mutahura agaciro ko kuba muri iri jambo. Bantu mudafise ivyanditswe vyera bisobanura ko na wewe nta numwanya ufise kuganira na papa. Papa ntushobora kuza kumubwira ivyo ari vyose. Mana abansi bampagurukiye ku kazi mfise abansi bampagurukiye kandi bavuga yuko ebana nukukavamwo canke banyice, ariko wewe Imana yanje nakuje ko kubera wambwiye yuko bazontera baciye mu nzira imwe bampunge baciye mu nzira indwi. Muraganiriye ico gerero irikirumviriza iravota uyu muntu biragoye ngene nto mutabara kuko hari ivyo nivugiye kandi sino kwivuguruza kuvyo navuze. Yesu nashimwe. Ibi bintu buriko muravyumva. Ibi rero ntibishoboka kuganira n'Imana nukuyiganiza muhuye kuzura yibwira ivyo yivugiye. Waravuze ngo uyu mwami yananiwe gukuraho igicagezwe kubera hari harabayeho ibiganiro, kubera hari ibintu vyasinywe. Niyo hantu bamuneshereje deja baraje kumubwira baramutrika baramubwira ati none ni wari wavuze yuko umuntu azomara twafashe iminsi 30 dusenga wewe wenyene te tinsiwe babivuze kandi ukabisinya ati nije nabisinye pe ate atariko rero umugabo yitwa Daniyeli arakugabira cyane ntakubaha kuko twamufashe gutyo twamuguye ko ariko arasenga Imana kandi asenga gatatu ku munsi. Umwami ngo yumvise ayo majambo ngo ubwo nyene ngo yumva arababaye agira gahinda ngo acayiriga umunsi wose ariko ariga strategy kugira ngo umwami amare umunsi nuko ico cyagezwe cyari gikomeye kuko umwami n'umwami ashobora kuvuga ati okay narabishize ariko Daniyeli ndamukunda reka tumure kuri rurya tuzofata abandi. Yarabishoboye nk'umwami mugana we yarafise ico cyagezwe kimuruta yirigwa toute la journée ariko ararondera mbinu nitamusauveage arabura umviriza abamwegereye hafi hariho abantu zenye babita biki ibimenabanga hari abantu baba gukikuje batazi kubika ibintu buri kuraganira nabo. Birashoboka ko umwami yarafise abantu nga aganiza akabwira ati mubona gute no gisinyura iki kintu nogira gutya hakacabemwo aba espion nibo akacagenda bagasinyara abandi hari ati babaganwa ya timu yategura ivyo bintu ati rero murabe neza umwami ari kariga ingene yo sinyura kijya cete bakaca bamuza kuko bibiri tugira ngo barasubira baragaruka baramubwira ati mzee turakubaha atariko ivyo bintu uri kuramanigansa ivyo bintu uri kurashaka guhindagura ntibishoboka. Geza ngaho bibiri kurikiza ijambo riva ngo nuko Dariyo ngo afa kwemera afa kuvyemera kubera bamufashe avuga ati Mana abahemu bampemukiye babivuze ivyo nashaka gukora nta kundi ngo bazana Daniyeli bamutamugogwe intambwe. Mugabo mwami nubwo yarondeye umunsi wose arondera ingene yo mutabara aragira ahantu aramubwira ati peti nimejaribu nakupenda ndabizi ko ari ibintu vyabaye mugakubira ntabifitiye ububasha nubwo tugutayeyo genda ya Mana ukorera. Umva iryo jambo sha haleluya
ya mana, iri jambo riraremere, ndabira mugenza wawe ati ya mana ukorera, ya mana usenga, ya mana urondera ku murango nijoro, iyi mana uri kurarondera iyi minsi 40. Umwami ndamuvugaho ku bintu bibiri bikomeye cyane muri iki gisomwa. Aya majambo arakomeye kandi turayakomerezaho. Umwami aramubwira ngo ya mana ukorera igukize. Ni kuvuga mu yindi vugo amubwiye ngo aho nageza naho. Ndabira umuntu mwicanye umubwire ngo dufise imana yosinyura ico president de la republique yasinye. Ndabira ubimubwire ntutinye. Ndabira ubimubwira ati umwami yosinya ijuru rigasinyura. Ndashaka mwizera iyo mana. Dufise imana ikomeye iri capable yo gusinyura icete cyasinye ko n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere akacemeza na vice president agashiraho gikono, ariko imana yazi kavuga ngo ndagitabuye. Ndashaka imana iyindwi uyizere, iyindwi uyitege, iyindwi umenye ko ari ibintu bigira bikoreke. Gira uko kwizera, dufise imana ihambaye. Bene data, ibi ntabwo ari bikazo by'abavuga butumwa. Ibi turiko tubivugana kwizera, turiko tubivugana kwemezwa bikomeye. Dufise imana ishobora umwami niwe muntu wa nyuma, niwe muntu wa nyuma hano musizu. Umwami niwe muntu wa nyuma bene data. Umwami niwe muntu wa nyuma. Kugira ngo mushobore no kuvyumva, mbe mwari mubizi yuko ibihugu byinshi by'abazungu bifise aba premier ministre. Mbe wari muzi ko ubwami bw'Ubwongereza harya nyujya Charles yasubiriye nyina wiwe, wari ubizi yuko ari watwaye Canada. Mbe wari muzi ko umwami w'Ubwongereza ari we mwami wa Canada? Yicaye kuri siège mu Bwongereza, mugabo ni nawe president wa Canada. Urya niwe president wa Australia. Nikuvuga ngo barya bose premier ministre bose baza mu Bwongereza akababwira ingene batwara bijya bihugu. Mumva imbaraga z'umwami. Ndabira imana rero ishaka gufata umuntu nk'uwo. Ndabira imana ishobora gufata umuntu, reka tureke kuvuga ujya Charles afise uko biri kosa nta bihugu bishika kwijana. Muga navyo nizo nimbaraga nibishaka ibi ari bibiri. Kuba ari umwami wa Canada na Australia nashaka gumana ivyo. Arakome. Reka rero turekuye. Reka tugaruke kuri umwami Ahasuwerusi yaratwaye kuva muri Ethiopia. Bavuga ibihugu bibiri. Yaratwaye kuva muri Ethiopia kugeza mu Buhindi. Atwaye ibihugu 127. Uriko uravyumva? Imana ikazi kamubwira ngo ntusinzira. Iyo mana turareka kuyizera dushaka ikisha. Bwana asifiwe. Turareka kuyizera wisunzike. Urareka kwigira confiance wisunzike. Ikazi kabwira umwami Ahasuwerusi ti ntusinzira, hari umuntu wanje ariko arapangirwa imipango kandi yasenze. Impamvu manutse kumuta amazimisa asenga ntujyama. Acaramubwira ati uvise dossier zo guhera ku bami b'imyaka n'imyaka, mugabo nusabe dossier ijanye n'ivyi wawe. Subiramwe ivyo wasinye uce ntusinzira kugira ngo itabara. Imana yacu ntiyo gendera ndayishimiye. Uriyumvira ko Imana itinya kwa ntare? Mbere Imana icubahiro. Haleluya. Mwiyumvira ngo Imana yotinya kwa ntare? Mwiyumvira ngo yotinya ngahikirira ngaha aho kukirimbe kirire? Imana shora kuzi kamubwira umviriza nijwi ryo aho tuvwa kamubwira ati president ndayishimiye, uruwi wanje nturi wanje nduwawe. Okay, hari umuhungu wanje aba mu Kinama yitwa kunuku. Nyarutsa vuba ugende umutabare na cortege yawe, ugende umutabare umushire no mu modoka yawe mugendane, umuguri ikintu cyose akeneye ucumuha. Hehe, Imana irashobora kuganiriza. Kena mwitegereza igihe cha Mefibosheti. Imana
ziba yaragerageza gushaka kwizerisha ubuntu ngo mwami ngo urumva ngo nukuri n'ugusavye agasigarira atagasigaye se agasigarira n'akantu karaho ati kariro debari yarashatse kumubwira ati mwami none vy'ukuri uragenda kurondera ibintu vy'Irodebari. Ziba yari karagerageza kubwira umwami, haba umwami yasa nk'umenga amubwiye ati erega si jewe, nibukijwe urukundo, nibukijwe isezerano. Erega ziba nivyo erega uri kubwira jewe ariko si jewe, nyaragasa mugakuri bo niko gasigaye, nyarutsa kandi muze mukambitse. Imana yakwibutse iri capable kwinjira ahantu hose ishatse. Izerane nanje sha. Daniyeli mwana aramubwira ati genda Imana ukorera igukize. Karagiye bataye bacafata ikibuye kinini baruga rugogobo. Nahone barabivuga ko barahavuga amakode bashira gwarubuye kugira ngo hatabaye chapatoire, kugira ngo hatabaho n'umuntu yogerageza kuza kukimatura ngo agiterure. Bashiraho urubuye ruvuga ati tuzogenda kugerageza ingene twiga ingene turukurako zaramuhejeje cankwe tumuhebeyeyo nazo. Bashiraho urubuye. Umwami yakesheje ijoro ryose yanka gusinzira. Mugabo namye ndiga uyu mwami yarakunda Daniyeli ariko ntiyarazi gusenga. uzi turafise abantu hano musi y'izuba badufitiye impuwe mugabo batazi kode. Ni gake cyane umuntu agufitiye impuwe azogutabara atazinanye n'Imana. Arashobora kurangiriza mu masantima gusa ariko usanga afitaniye imigenderanire n'Imana. Erega Labani yarasanzwe afise amaraso yo muri kwa Aburahamu, yarasanzwe afise amaraso. Muriko muranyumva? Nico gituma Imana yashowe kuronka rinye kuza kumuganiriza mu ijoro. Iramubwira ati Labani we vayo ugiye kugwana n'ibidashoboka, kandi ukamukorako bakugarukana uri kiziga. Nico gituma yamushikirira aramubwira ati nari kukubaga niyo gahunda yari ihari, ariko Imana yaso yangendereye iri joro impagasopi irambwira ati ugakora ko ndakuniga. Ndasenga Imana yameye intervena ku buzima Imana yacu. Imana mushimira Imana ko twemerewe kugira ico tubwiye. Iyi Imana ihambaye, iyi Imana ikomeye. Ndashaka rero mwumvirize ikintu. Daniyeli baramutaye mu rwogo rw'intambwe. Sinza kwasoma ko ndahafise mu mutwe hose, mwe muragenda mu gisome cyose. Reka nkurikize ntarinze gusoma kugira ngo sintakaze umwanya mu mwanya uri imbere dusenge. Daniyeli bamutaye mu rwogo rw'intambwe, ageze mu rwogo rw'intambwe. Amakuru yo ariko aratubwira twasuye kuyamenya mu gatondo. Twamenya amakuru yuko bamutaye barafutse, tumenya n'amakuru yuko umwami araye ijoro ryose ataronse itiro, ntigeze aryama. Hama bamuzanira indya bategura ibintu byose, akababwira ati nkura impande twara hariya. Mu gatondo so yabonye burakeye abazindukiye ku rwobo rwa Daniyeli. Kandi ubwo rwobo ntabwo rwari ku kirimba, yateza gufata urugendo, yateza gufata indogoba bakamuherekeza nk'umwami. Aragenda ku rwobo, ashitseyo. Mwumvirize uyu mwami nubwo atazi gusenga, mugabo Imana yateguye kugira ikindi ikoze. Hari ibintu bikoreka vy'ubumana mubasha, kuko ivugisha icyo ishatse. Nimba Yesu yarubahutse akavuga ati murika mukangwa nuko abantu bariko barandirimbira bansasira ibikwembe, erega abantu ubwo bonuma, reka kubanumisha, bonuma nohereza kanwa ibuye. Imana mushobora byose, ndashobora kuvugisha. Mana we, umugabo umwe yarasenza arasenga, ariko arasenga arira yishuza Imana muri jya misozi ya Minembwe. Hama ariko arabaza Imana, aribwira ati nganiriza tubwire uzoza ryari, uzotugirira neza ryari ko wampamagaye. Ahantu basengera mu bishamba, baba mu ishamba deja, mugabo barafise ahantu mu buvumo bahita mu buvumo agenda gusengeramo. Akesha ijoro ryose ariko arasenga, akesha ijoro ryose. Bari bafise ikibazo cy'abamayimayi babarembeje. Hama mu mwanya ariko aravuga ati none aba banyamayimayi batwiba inka bakatwica, tuzobakira gutega Mana, tuzogira gute? Mu gatondo mu 5 du matin haza inyoni
ikorokera ngaha, arayibona umva ari mu biti, ikorokera ngaho hejuru, ariko araganira anumye, ariko arayibwira, aza yumva inyoni iravuze, imuhamagara mu izina. Inyoni iramubwira ngo ngira ndakwishure kuvyo waraye urambwira ijoro ryose. Inyoni ariko arayiraba gutya, ijwi riko rirasohoka mu nyoni, iramubwira ati genda umbwirire ubwoko bwanje, mbahaye amezi 8 atamumayima yaca ngaho, nta n'inka nimwe bazosubira kwiba. Kigira kabiri kubijanye nawe, imubwira amasezerano yiwe yose, iraheza, inyoni iraheza, iraguruka iragenda. Imana yacu, reka kuza mwumva ivyo bigwi n'ibirindiro nubwo umenga birateye ubwoba, ariko twebwe Imana yaratugiriye ubuntu, ntabwo yaduhaye impemu y'ubwoba, yaduhaye impemu y'ubushobozi. Ibi bintu ni mu vyakire, turahiriwe kuba dufise Imana ihambaye. Icompa nawe inyoni ikakuvugisha kugira ubone ubukuru bw'Imana, icompa ukarengana. Haleluya! Ndavyibuka mvuye mu masengesho ngiye kwa Nadine muri indesesi, ndi mu nzira ngeze kuri Saint Gabriel, nza numva ijwi rimpamagaye, ndahindukira ndabura umuntu ahari, rirahamagara kandi umutima ngo pa pa pa, uriruka. He, ntuvyumve gutyo, ntuvyumve. Nimukomeze muyizere. Iyo wasavye ngize kuvuga, ntuvyumve ngo ni ikintu coroshe, kandi nari mvuye mu nkeneye kwimbwira, aho nari mbunze ku mafaranga agera nk'imiliyoni 8 arenga, nahawe n'umugwiza atunga, ntarinze kuvuga izina, ambwira ati genda ukore, ayo mavuta yawe akwiye kuba afise amahera. Imana nayo yambwiye kare itaranampa n'igihumbi, ati wewe n'ukuri ivyo bintu bireke, ati ibintu z'amahera vyo gukora manzo bireke. Aho canja mu minsi 10, umva amafaranga ari menshi, ngenda mu minsi 3 ngiye kubwira Imana ngo mama, ngo nzogukorera, ngo nzomugwiza atunga, ariko sinzoguhemukira. Imana iratuzi kurusha ivyo twe tuvugisha kare. Nzakwidraga yenda yumvisha ati nzokororoka, nzo umuntu reka icubahiro cyose kizo, urabizi ko tuzinanye. Imana cwe ihengereye mwana usangiye kurondera ikintu nza kunwa, nabwiye Nadine ati ntegurira ndaje, ndahwereye umugongo ufatanye ninda, ngeze kuri Saint Gabriel nza numva ngo Olivier, ndahindukira gutya hama ndikawusha, ngeze imbere kandi gato nza numva ori, ndahindukira ndayibaca, ndamenya ko ari yivuze, umutima ngo pando canda nyaruka, ucunyaruka, numva ivy'inzara biraheze, ndanyaruka. Ntabwo naringize ubwo, ijwi ry'Imana rirakomeye. Mbewe baza yuko harya hose mubona ka Samuel kiruka kugenda kwa Eli, bwari ubwoba we. Urazi ijwi, ariko ndabasengeye mu ryumve, rihindura ibintu byinshi. Imana kubavuga mugirirwa ubuntu, ariko ifa kupoma umutima wawe, ntubuvise ubwoba kuko ugize ubwoba bwinshi kigenda. Mu gatondo umwami araza ku kinogo, arabwira Daniyeli, ahamagara, mwumvirize ibintu yabwiye Daniyeli bakunzi bane. Araza abwira Daniyeli, aramubwira ati Daniyeli, muntu w'umukuru wa musavyi w'Imana isumba byose, mbega y'Imana ukorera na ntaryo yoba yashoboye kugutabara ubukazi cyangwa ishavu ry'intambwe. Umva afuye kuvuga gusa afise umubabaro, ariko uyu mwami yarakunda Daniyeli gamana. Kandi uyu mwami ntabwo urabona guhera kwa Nebukadineza kuza kugeza kuri Berushaza bari abana bagenda bakuranwa, ariko uyu mwami Dariyo ntabwo ari umwana yari mu muryango wa Nebukadineza, yari umugabo yagiye ku ngoma igihe Berushaza ahejeje kwicwa, ahejeje kunwera ku bintu byo mu ngoro y'Imana, asuzugwa Imana. Imana yandika mene tekeri, mu nyuma Imana yavuga ati, urumva baramusigura ati ushizwe ku bwami urapfuye, haciye iminsi bukeye bwaho baba baramwishe. Hacagenda ku uyu mwami Dariyo yari afise imyaka 62 namba atari 4, niwe yagiye ku mugabo, ni kuvuga ngo yarakorana na Daniyeli. Uwo mugabo bari basanzwe ari mu bagano, ko yavuye mu bagano, azanana umutima wo gukunda Daniyeli. Rero araza kugira ngo amubwira ati y'Imana na ntaryo ukorera yoba yagukijije. Reka ndababwire, ngira mbabwize ukuri, Imana izibona ibiri imbere, ikamenya ibiri inyuma, izipase, izipreza, izinafitire. Burya Imana yaravuze ati uyu mugabo yubahuse kuza ku kinogo. Imana ari yamubonye filme yose yari yizi, iravuga ati hamwe noreka Daniyeli agapfa, noba nisuzugutse. Ifo yukaza kuvuga yumva ijwi rimwishuye, kugira ngo izina ryanje rigire gute, rihabwe icubahiro, kugira izina ryanje ryubahwe.
ukorera ntaryo yoba yagutabaye. Iyumvire iyo ari kubura ijwi. Mwumva Imana itari isuzugura. Bibiliya ivuga ngo sinzemera kwicubahiro canje gitukwa. Ntizemera. Hari ibintu igira ikorere ikiri. Hari ibintu igira ikorera ubuzima bwawe kubera ikiri. Hari ibintu itagomba kwemera ko bavuga mu muryango iwawe. Hari ibintu idakeneye ko bemera mu kibano. Hari ibintu Imana itazokwemera ko amaso y'intakebwa abona kuri wewe kandi bakuzi ugendana na Bibiliya. Nicyo gituma ndababwira ivy'uru rugendo bakundwa b'Imana. Twebwe twitwa ko twakizijwe. Twebwe twita abana b'Imana. Mwidistenga ahantu hose muri. Mureke kukwivanga. Ndavyibuka igihe muri irya shaka y'uyu mwami yaratoranijwe buhuti na huti igihe cya Yowabu cyahabu. Uyu mwami yitwa Yehu. Ndavyibuka yazaranye umutima wo gushaka kwica bakamenyi bose basenga ibidagori n'ibigirwamana, abashira mu ngoro yabo. Mugabo manza kubashoneshereza uniforme. Mugabo nubwo bari bambaye uniforme bose aravuga ati byoshoboka hakaba harimo abatoranijwe ngaha bashobora gupfira mu ntakebwa. Amanza gutangaza itangazo. Aravuga ati ndakeneye mu ndabire n'ukuri umuntu wese yumva yuko adasenga dagoni, adasenga ibigirwamana, n'ukuri tuzi kuboko utubise. Kuko inama ni y'abasenga ibigirwamana gusa. Ntiyavuze ngo shaka kubica, yari kararondera ko hogira umuntu avayo. Kuna vita itagupituwaga kwa sababu hautaki kubatoka ndani. Adaivuge mu Kirundi ko bose mwumva Igiswahili. Hari intambara uzopfiramo kubera wanse kwidenonsa, wanse kuvuguriwe. Abo bantu mugendana babwire ko kijijwe. Babwira ati nubwo ubona twicaranye ngaha, jewe inzamba yovuga nogenda mwe mugasigara. Babwira ati je ndi umwana w'Imana. Ivyo bintu ushaka kwishusanya nabo, hari ibintu bizoguhitana. Santima nizo zatumye umunyamasezerano yitwa Yonatani apfana na se mu ntambara. Ibigumbagumba. Kandi iri ni ijambo mvuze. Ntiyumvire ngo rifuye ni ibintu bitibuka duhagaze ubwicane. Mugerageze kwidistenga. Umwami Dariyo yarabizi ko Daniyeli afise Imana. Hama rero reka nsubire inyuma gato kugira ngo nze kurangiriza ngaha. Hari ibintu nashaka gusimba. Mbe murazi ko Daniyeli ahantu ndashaka muhumve. Daniyeli gamana kugira ni imigenderane n'Imana. Ni ikintu kiryoshe kurusha ibindi bintu byose. Daniyeli Bibiliya tubwira ngo amaze kumva yuko ico cagezwe cyasinywe, yuko bategeza gusenga umuntu. Daniyeli yari afise ijambo mu gihugu bene data, yari umuntu wa gatatu. Havuye umwami muri batatu ba mbere ba conseil principal mu mwami, Daniyeli yari arimo. Daniyeli yarashoye kuza gukonvenka, yari umunyabwenge, yari yubashwe, yari gushobora kuza akabwira umwami ati s'il vous plaît. Daniyeli aramenya ati abona abantu bapanze ariko mwijuru ndafise Imana. Niyigeze aca kuri biro ngo amaze kumenya yuko bagisinye, wewe yaciye atumbera asanzwe amenya ahantu muhumve bene data. Yesu nashimwe. Aya majambo muri ko murayumva ni yarashoye ko yarafise uburenganzira bwo kwegera umwami. Yarafise uburenganzira bwo kuza kumubwira ati bana baguhenze, kandi yarafise ijambo rikomeye. Mugara avuga ati abahanyi kire cy'abadayimoni cyamaze kubafata, nta amajambo yanje ntiyokora, ubwenge bwanje nka Daniyeli ntibwokora. Mugabo hari ubundi bwenge. Bibiliya tubwira ngo amaze kumenya yuko cyasinywe. Mbega iyo amenye ko vyakangamye, iyo umenye ko ibintu vyagoranye uzugenda uzujaye. Iyo muganga yasohoye ikete akubwira ngo ufise ingwara ucuja, utangura guplanifia kuja mu Rwanda cyangwa ucusubira kwa papa kugenda kumubwira ati ndakeneye tuburane, ngira ndakubaze umhoye iki nakoze iki imbere yawe ko ndakubaha. Erega ivyo nivyo Ezekiya yakoze. Yarabwiye umuprofeta ati merci ndabizi kuri profete w'Imana, tigira amahoro, genda garuka imbere y'Imana. Arabwira ati muze bya kweli ndabira abagabo bamaze kwitora. Daniyeli ntiyigeze avuga ati bana nubwo mfise ijambo imbere y'umwami reka ngende kumukonvenka, reka ngende kumubwira. Yaravuze ati hari ibintu bidakora mu bwenge bw'abana b'abantu ariko twafukama. Daniyeli yarabizi Shadraka, Meshaki na Abednego bari basanzwe bazibanga. Iyo havyutse ingorane baramenya ahantu zikosoregwa. Mbarizo muri kumwe wowe uza aho bikosora bitunganirizwa hega muntu w'Imana.
umugenzi intime w'umwami uwitwa Nehemiya yari umugenzi w'umwami ku buryo umwami yashobora kumuraba gutya akamenya ko anezerewe cyangwa atanezerewe. aba bantu bari bakundana cyane. Nehemiya yaragiye kumusereva umubabaro w'indani arawusesa anawubona indani gose barabagenzi gose aramubwira ati ndakuravye turashavura twese mugabo ishavu ufise ndavye kuntu wijiriwe ibinye ntabwo ari ibintu byo hejuru n'umubabaro uri kurava haribwina mu mutima munami ndagusavye nsigurira ufise ikihe kibazo abaye mubwira ati sinobura kubabara ibibazo nibi hama umwami arangiza amubwira ati jewe ndi umwami ndagukorera iki. Daniyeli acaramubwira ati ndagusavye ndorera gato amanza kuja kwiherera. Kubera iki? Yarabizi yuko umwami yovuga ariko ntakore, ariko umwami w'abami yamaze kuvyemeza. N'umwami nubwo yaba yabihakanye ibintu birakoreka. Ndabira umutima abantu bamenyeranye n'Imana bazamenya ibintu bikemurirwa. Iyo twiyemera, iyo tuvuga duti ntawe dutinya, nuko tuzi Bibiliya yaratubwiye ngo ntugatinye umuntu yo kwica umubiri, ariko utinya Imana. Imana yonyene abari utinya. Iyo tuvugana ubushizi bw'amanga atawe dutinya, suko tutazi ko botugirira nabi, ariko ntibashobora kutugirira nabi ijuru ritavyemeye. Ntibashobora kutugirira nabi. Bibiliya itubwira ngo Nehemiya ngo acaragenda gufukama, ngo acasenga Imana yo mwijuru. Umwami wewe, umwami yakubwira ngo ndagukorera iki? Abantu abanyantege badafitanye imigende bataza agaciro k'Imana dufise baca bashuha amatwi. Mugo umwami arashobora guhinduka. Umwami arashobora kubwira ego ejo akavuga ati vyangoye, akavuga oya. Umwami arashobora kubwira ati nshigikira muri campaign, ukamushigikira ugashira amafaranga yawe, yamara kwicara kuri irya ntebe iyo nimero murondera ntimushobora kwironka, protocol ikagusubiza inyuma. Kubera ari umuntu yahawe titre mu gasimana. Nehemiya ngo acagenda gusenga Imana yo mwijuru. Arangije Imana iravuga ati subira umubwire, ngo acaragenda aramuga ati ngiri ubuntu imbere yawe, ndashaka umpereza ibiti untekere n'abasoda bamperekeza, umbwire umpereze n'icete gituma abantu bawe ku mafrontiere bataza kungora. Ivyo byose arabimuhereza. Ariko Bibiliya ikacisurinya neza munsi iravuga ngo umwami yabimwemereye abitewe n'ikiganza ciza, ntabwo yabimwemereye kubera bishaka. Nehemiya arabimenye, turasesa arabimenya ati si umwami yanyemereye, n'ikiganza ciza ca papa cyari kuri je cyatumye anyemerera. Bakunzi banje muri ko muranyumva, ndabira mugenza mubwira ati yizere igira ihindura ibintu bikomeye. Ako kabazo kawe ni gatoya, nubwo ukibona umenga ni ikintu kinini. Ikiri cyo cyatumye Dawidi genda ariko ndasenga namuvuze ko uyu mugabo arakomeye. Yabwiye igisozi kiri harya umviriza gitumye abantu ariko uhereye ku mwami kugera no ku muri kaporare bamaze imisi 40 banyegeye 40 jours. Iyo muri ko muravyumva mu vyumumenga ni histoire, ni ibintu bahimbye, ariko niko biri. 40 jours umwami ari mu kinogo, atari no ku kirimba, ku binogo bambimvye ibinogo, abasoda bimvye ibinogo atanu. 40 jours hari umugabo umwe gusa asohoka akavuga ati mwambwe habuze imbwa nimwe yoseruka mu gihugu cyatoranijwe. Ka Dawidi ngo kamwumve, si Dawidi yamwumvise, ni Imana muri Dawidi ukamwumve. Bati iyo ntakebiri kiravuga ngo ituka ubwoko bw'Imana. Abaza amakuru barayamubwira ati nsabira audience. Ashikiriye Goliath kuri tere, yaramubwiye ati umviriza, ntubona inkoni, hari uwundi utabona. Wari kuraba imyaka ataga peti kwe agapeti banzaniye n'inkoni kiratwenga wesha wabonye ndimbwa ugira ngo uze kunone. Amubwira ati nta kibazo, ni ubivuze uri imbwa birakuraba. Amubwira ati wewe rero ngira nakubwira ikintu, uje kungwanya n'amacumu n'imipanga, ariko jewe nubwo utabona uwundi hari gihangange duhagaranye nje kugwanya mu izina ryande ry'Uhoraho Imana wagize gute wasuzuguye. Suzuguye ibuye ryari kumuhusha rya Dawidi. Ibuye kirarafise ikintu cyari herekeje. Sibuye
Mikaya yarabwiye umwami aramubwira ngo iri ntambara ukayigarukamwe amahoro Imana izo bitambugishije. Bibiri tubwira ngo urugamba rwaheze haba hagasoda ko mu basi gafa kurekura marayika katisha ryantuzenya razana wa mwambi uraza no ku mwami uratobekeranye intambara yaheze. Nagenda babwira ngo iyo turekuye hari ikintu kibiherekeza kandi ndasenga Imana yawe igenda itobekeranye ibintu byari bimaze imyaka bikujije amahoro. Hari abamarayika baherekeza intambara yaheze yari yarangiye bene data. Umwami ariko aravuga atare turanesheje ndatasha muga kubera ijambo ry'umusavyi w'Imana yakubise ikofi. Aha ati fata aho kabwa ntimunakagaburire aramubwira wasiko ndakwereka abaga babiri nibazana ndabereka ingene bashobora gusuzugura wewe nimumfate ngaha. Are umwami yabahaye ati twara mugasho ehera ntwara hari ntwara ngene nk'umuntu afare twara uraza yavuga ati uku niko waragize ukagaruka amahoro Imana izo bitamvugishije ubona kumenga raza umenga birasuzuguritse. Umwami ariko ati tahariya twara agafungwa nagafungwa mugabo kuzuye Imana nagafungwa gashobora guseruka amajana ane bavuze akoko kavuga ivyo abantu amajana ane bigahinduka ubusa. Ndabira mugenza bati niwisuzugure. Hari abantu bariko barasinzira muri iyo carte kubera uhatuye. Hari abantu bariko barafungura kubera uhari. Niwisuzugure muri wewe harimwo Imana ihambaye. Niwisuzugure kuzogena kubera uravuga ngo kubera ngo ndi muri bisi. Igihangange cya Kristo kiri muri bisi. Igihangange cya Kristo cyafashe bajaji. Igihangange cya Kristo kiri ku moto ntibifatiye kuvyo baturabisha. Kayi mubwiye bateruye twari iyo mbwa tukagaruka amahoro. Imana ati ngira nere ku mwami agahungu kisanga kakweze urugamba gwa bibiri vuga mais invisible il oriente yakati bouclier bibiri ariko Imana kugira ngo bitubwira ngo yari yambaye bouclier ahantu hose mugabo iragenda eka si ibintu bya bouclier ntabwo ari ibintu bya bouclier. Mbwirira mugenza wati hari ukuboko kuguhamba kugira gutabara ubugingo bwawe. Hari ukuboko guhamba kugiye gutuma izina ry'Imana yawe rihabwa icubahiro. Umusozi wose wari umaze sinshaka kumenya igihe wari umaze ariko ivyagoranye ku buzima bwawe ndabona ukuboko kuje gukora operation ku buzima bwawe. Nawe iryo teka urarikwiriye. Ijuru riraguteye iteka kandi vuba na bwango. Ijuru rirakwishuye vuba na bwango. Nimwakira icuhora rikaravuga. Ijuru riratabaye vuba na bwango. Ijuru rirahinduye amateka vuba na bwango. Ijuru riraguhesheje icubahiro vuba na bwango. Moridekayi we nawe ugira uve ku muryango ushigwe hejuru vuba na bwango. Vuba na bwango. Ndumva Imana abantu we yewe aha raba mugenzo mubwira ngo vuba na bwango ntibigikunze ko biteba. Iyi ndwi Imana irakora operation ndabikubwije ukuri. Ijuru rirakora operation. Ijuru rirakwimuye ndasubiyemo. Ijuru hari abantu ryimuye. Hari abantu ryimuye. Kwimugwa ntibisigura ko kwimuka kose kuba ari kwiza ariko iyo ari Imana ikwimuye iyo ari ijuru rikwimuye ntigimurira habi. Hari promotion, hari urundi rwego. Ijuru rigira riherekeza ijambo ry'umusavyi wayo rigira riherekeza ibiriko biravugirwa nga haleluya. Bukriya ahantu hose umwami ugenda uca mu mbavu hagati yaho bukriya ari yugariye puf mwamabaye kwisi hasi. Ntambara yaheze iyibigira ikabigirura. Ni nkuko liste y'abahabwa yorangira
we bakaguhamagara umunsi ukurikira kandi batangaje ko vyaheze kumva aperi titonda hari icyo tugomba kubwira twasanze twaribagiye izina ryawe kandi rirakenewe mbarizo muri kurumva Imana mbimumbarizo uri kurumva Imana uri kurayumva papa wawe uri kuramwumva Bwana Yesu asifiwe hari neza Imana ni munyizere mwizere n'uwaduhamagaye ni mwizere umusavyi wayo mwizere n'uwamuhamagaye ivyo turiko turababwira ko Imana igira itugirire neza Imana yo mwijuru avuga ngo ndumva kariri k'imvura ndumva kariri k'imvura ndumva kariri k'imvura itari nkeya imvura nyinshi haleluya imvura nyinshi imvura nyinshi yes imvura nyinshi ndaba rero Daniyeli sozera aramubwira ati mwami wanje nyaguhora ku ngoma ndabira uwo munezero sha ko Imana igira inezereza abantu bari bacitse intege nta muntu anyumvise muri hega hari abantu batashe mburazi Imana igutwenza wari utuntuye urazi Imana izi gutwenza wari wabivuyemo urazi gufana ekipe 0-0-0-0 babadominye mu nota 90 habura umunota umwe ekipe yawe gatsinda wari wahagurutse Imana ikunezereza uwo munezero ndashaka mwiyumvira umwami Dariyo nawe yari mu kibazo Dariyo yaratuntuye Dariyo yarase gufungura yafashe amafungo force kubera Daniyeli hari uyu munsi tuko turisonzesha kubera hariho Daniyeli wacu dukeneye nta muntu ari karanyumva turiko turasenga kuko hariho Daniyeli wacu dukeneye ko abari imbere hari ivyacu dukeneye ko bibohoka sico gituma turi ngaha muriko muranyumva ntabwo muriko muranyumva turi imbere yayo kubera hari Daniyeli wacu dukeneye niyo mpamvu turiko turasenga aza yumva aramubwiye umwami asanze azwi intambwe ziriyo uko zimerewe nyaguhora ku ngoma mwami wanje nivyo ndacahumeka Imana yandavye niko yishuye umwami Imana yagize gute cyandika ahantu irakuravye ryiza sha Imana yagize gute oh my God ya Imana yagize gute byandika ahantu Imana yagize gute ryo niryo jambo Hagari yavugiye mu bugararwa iramubwira ngo uri ndavyi wama undabiye muri iri shamba Imana yagize gute Imana ni ndavyi turandavye Mana nubwo jewe ndi ntakebwa ndi umunyagiputakazi sinari ndabizi ko wonzirikana ni uruzuba runyishe ndoreye kwidubuza kuturya urandabiye aha hantu niko Hagari yasenze avuga Imana urubahutse kundabira aha hantu hari ahantu Imana ikurabiye nta muntu ari karanyumva Mana we akiri ubuhanuzi akiri ubuvugishwa hari ahantu Imana ikurabiye kandi warubikeneye kwihakurabira ndahanuye mu izina rya warubinyotewe kwikurabira aho hantu hari ahantu twifuza ko aya masengesho adahera Imana itarungurutse ahantu iraharavye niko Imana imbwiye iraharavye aho hantu Hagari aravuga ngo ndagutazira izina uri ndavyi hari abantu bagiye gufashanya na Hagari kuririmba iyo ndirimbo uri ndavyi wowe ushoboye kundabira aha hantu sikia niende kumaliza ninamusikia Mungu mumpera icubahiro papa wanje namwumvise ari ngaha ndasozere dusenge gato Imana yagize gute vuga cyane mwiyumvira uko kuraba wewe wimvira ukuraba Bibiri ivuga ngo Imana
imaze kubona umwasi inyuma ikabona ikiyaga imbere ibona ingene abanyegiputa bazananye imbaraga bavuga ati sindamusiga ngo ijuru rimbarungurukira mu gicu ngo Imana igira ikumi igicu nk'irido prigado vasia borefa ngo ikumi igicu ngo iraraba gutya ngo ijisho ryayo ngo rifata imikogote y'abanyegiputa yose irafatwa mpiri ntiyasubira kugenda gukuma gusa ijuru Imana irakuravye sha vyumva n'ukuri haleluya Imana irakuravye ikumi igicu iritegereza abanyegiputa kurunguruka gutya abanyegiputa gahunda zabo ziba ziraheze iri joro iraravye uwo musozi wawe iri joro irarungurutse Labani yashaka kukugira nabi iri joro hari umwasi wawe ijuru rirungurutse hama nawe irakuraba ryiza twebwe tubona niyo turi mu ndege tubona ibicu nkaho umenga ni ibintu bimeze nk'intuzenye nk'imyotsi ariko ku Mana ni rido hari igihe kuma timbisa gato hari umuntu numva hari abantu bariko barasakuza hariya mbe bagiye hete okay. Namaze kubwira nabwiye Mose ndamubwira ntibambwirire sinorenga kuco navuze nahejeje kumubwira ati bambwirire atabanyegiputa mubonye Umusi ntimuzosubira kubabona ukundi so ngorane umaze mw'imyaka n'imyaka tuzosubira kuzibona ukundi nukuri ego Imana irakugaburiye ego Imana yakugire neza mugabo hari igisika Imana ikuyeho hari ikintu cyatuma umunezero wawe utuzura nico kintu Imana iri kiradiringa naco igira ikureho ikintu cyatuma umunezero wawe utaba full hari umuntu akomye amasha avuga ngo urakoze Mana ninde hari abantu bavuga nkumva ikintu ninde avuze ngo urakoze Mana ninde mama niwo bivuze ari nundi yabivuze cyane hariya niwe mama yes ngiyo nuko twishura iyo umuntu uvuze ngo urakoze ni kuvuga ngo iba yahejeje gukora yabigukoreye mama wanje namwe mwese vuga ngo urakoze Mana vuga cyane urakoze papa kuko ari ibintu irungurutse Daniyeli aravuga ati Imana yandavye ijisho ryiwe ryarenze ibuye ijisho ryiwe ryarenze ubutaka bw'isi ijisho ryayo ryaravye mu kuzimu rimaze kumbona rirungika abamarayika baje gufata zijya ntambwe ntabwo bakuyeho ibuye aho hantu wotabona imiryango ijuru ryo rirabona imiryango kugukura si cyo kibazo reka kwitegereza gutya ngo wibwire ngo ahantu ndahava gute irahabona abanyisirayeli bateye induru ko batari babizi yuko hariho inzira Imana yafukishije ikiyaga nta muntu yanyumvise bateye induru ko ntibavyumva ingene ikiyaga gitukura bogica mu turoga nta n'ubwato buhari kumbe ntibamenya yuko Imana yayiteguye inzira kuva kera hose icifukisha ikiyaga kugira ngo ntihagire undi muntu azoyicamo hari ahantu utari kurabona inzira ariko Imana arayifutse igihe kiraje kandi kirasohoye ugiye kubona inzira iboneka ahantu utibwiraga ugiye gushinga intahe ivuga ngo nahora ndahaca kandi ahantu nahaciye imyaka myinshi ngo muga ngo sinenda bizi ko ari iwanje ngo ahantu ngo naranahiyumviriye nta muntu ari karanyu hey haleluya tino kuri je nahora ndamubona kibazo si kumubona igihe ariko cyasohoye sicyo jambo nabwiye kwa Mungu harageze ko uhora agira iki kubera bagize gute bahinduye ivyagezwe vy'ubusa batubona tuza aramubwira ati Imana yandavye ngibona yuko ataca ndayifiseko umva ingene Imana iturenganura imenitazama ikaona kama sikujinajisi siniyanduje kigira kabiri isubirira raba mwebwe mwami wanje na guverinoma yawe isanga nta kosa ndiko ndakora sindi muri corruption sinshigikira amafuti iraraba intahe yanje ku kirimba
isanga tumeraniye neza, ndiko ndakorana nawe neza, irungika abamarayika. Ndabira mugenza wati ntipfa kuza sha, ntambwe zo gutamira neza cyane. Hari ibintu dutegezwa kwirinda kugira ngo ijuru rironke inzira, rironke inzira. Bwira mugenza ati rironke inzira ryaho rizanana. Hari ibintu dutegezwa kwitandukanya navyo kugira ngo Mungu apate nafasi. Iyi Imana yakubitaga ba Mose igakubita ba Daniyeli, yarababwira ati nta kindi ndabahoye nuko mwahaye inzira umwasi kugira ngo antuke. Mwategeza kugaragaza ukwera kugira ngo bikunde ndonke ingene nkubita umwasi wanyu, atariko mwatumye umwasa ntuka. Niho yabwira Imana igashobora kuvuga ngo yarigeze ahantu abo bantu itagitegwa isoni no kwitwa Imana yabo. Imana yandavye ibona nta cyaha mfise imbere yayo, iraraba na témoignage aho hanze isanga mpagaze neza, irungika abamarayika bafata iminwe y'intambwe. Bafata iminwe y'intambwe. Dusenge, dukomere Imana amashyi. Dusenge, senge avec autorité. Dusenge avec autorité. Ubwira Imana ngo Mana, ibihe birageze ku bintu bihinduka. Harageze, ndavyumva mu mutima wanje kijya kintu gira kiva imbere yanje, kagakenge kagira kava imbere yanje, kigisuzuguriro kigiye kuva imbere yanje. Kandi usenge utitaye kuvuga ngo haramviriza, nta mwanya dufite gutekereza ngo ababirungitse n'abatabirungitse ngo aho batwugariye. Imana iraje ihagaranye nawe, ishigikiranye nawe, igira irandurane n'imizi ikintu cyose cyatuma umunezero wawe utuzuzwa. Ngwino dusenga avec autorité. Ubwira impwemu y'ubumedi n'ubuperesi ati ndafise Imana mu ijuru, ndafise uhora ahindura amateka, ndafise uhora akura icyagezwe. Erega bene data, ico cyagezwe cyavuga yuko kidahinduka, ngo ntigihinduka, ngo ubumedi n'ubuperesi ntibuhinduka. Sinzi cy'umwansi yakongoreye arakubwira ngo ibi ntibizohinduka, ngo bizoguma ari uku. Ndashaka usenge ubwira Imana ngo Mana, wowe uri Imana ishobora guhindura ivyasa guhinduka. Wewe wohindura ibintu vyasinywe, wewe wohindura mwami karande tutazi aho zazananye, tutazi aho bazugariye. Ndasenga muri autorite, ndakwisunga. Rega gusenga amasengesho yo kuvuga ngo Mana, ngo ngwino. Sengana n'uhoraho, sengana n'uhoraho. Hagara muri autorite. Si igihe cyo guhamagara Imana, ni igihe cyo kubwira ubumedi n'ubuperesi, ni igihe cyo kubwira ubumedi n'ubuperesi, ni igihe cyo kubwira ubumedi. Va imbere yanje, va hejuru y'ikirere canje, va ku nzira yanje, va ku mugisha wanje. Kubita iyo mwemu y'ubumedi, ubabwire ngo Imana irashobora guhindura, Imana irashobora guhindura, Imana irashobora guhindura. Hagarara muri autorite, hagarara muri autorite, hagarara muri autorite, hagarara muri autorite. Urakizi tugomba ko kivaho, urakizi. Bwira uwo musozi ngo uravaho, bwira uwo musozi ngo uravaho, bwira uwo musozi ngo uravaho. Bwira ico kiyaga ngo urampe inzira, bwira ico kiyaga ngo urampe inzira. Urayima vuruarupa, vuruarupa, vuruarupa. Urampe inzira mu izina rya Yesu. Aturatinda tabawe, ibintu birahindutse, ivyanje birabaye. Igihe warumaze unzungurukako, imyaka warumaze umuza amahoro, umbwira ngo jewe ngo sinzorongogwa, ngo jewe ngo ijuru ngo ntiryompa umugabo. Aha, hagarara muri autorite. Bwira uwa mumedi n'umuperesi, umubwire ngo ijuru ririko rirakopera, ijuru ryafashe gahunda yo kugukura ku buzima bwanje n'umuryango wanje. Wigira iki wagibazo we?
wigira iki wa musozi we, wigira iki wa ngorane we, wigira iki wa bugumba we, wigira iki wewe waba ukenewe, wigira iki ku buzima bwanje, wigira iki wewe, va ku mugabo wanje, va ku mugore wanje, va ku bana banje, wigira iki wewe, hunga wangwara we, wigira iki ku bugingo bwanje, wangwara we, wigira iki muri jewe, wigira iki. Icumu ry'ubugabe ry'umunyakibi, icumu ry'ubugabe ry'umunyakibi, icumu ry'ubugabe ry'umunyakibi, icumu ry'ubugabe ry'umunyakibi rirashinguwe mu mugabane w'abera b'Imana, rirashinguwe mu muryango wanje atura, rirashinguwe mu kazi kanje, rirashinguwe ku nzira yanje, rirashinguwe. Mubwire ngo never again, never again, never again, never again, never again. In the name of Jesus, never again, never, never, never again. In the name of Jesus. Never again. Au nom puissant de Jésus. 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 Zingi virago vyawe. Zingi vyawe vyose. Toka. Toka. Ondoka sasa. Ondoka sasa, toka kwa maisha yangu, toka ndani ya mwili wangu, toka. Ivyo uhoraho yandungikiye biranshikira, ivyo papa yarungitse biranshikira. Va hejuru y'ikirere canje, va hejuru y'ikirere canje, va hejuru y'ikirere. Inzira y'umugisha wanje iruguruye. Toka, toka, toka. Va ku nzira yanje, vayo. Ntiwemerewe, ntiwemerewe, nta bubasha, nta mugabane, nta shamvu, nta cibutso. Toka, toka. Bwira Satani iki. From today, guhera uyu munsi, iki. Toka, toka. Mw'izina rya Yesu. Ondoka sasa, ondoka sasa. Uwo mudaimoni w'ubumedi ngo udahinduka, ndagutangarije urahinduka, ndagutangarije urakugwaho. Ngo hari ibintu vyigize kagangazi vyimye mu buzima bwacu, vyavuze ngo ntituzohava, ngo uyu twaramwugaranye, ngo ntazopfa vyaye, ngo ntazorenza babiri, ngo abana biwe bazogenda barapfa. Toka, turaharengana. Uturimbi twose
wasize ku buzima bw'abana b'Imana, uturimbi twose toka, ondoka kwa jina la Yesu Kristo. Toka, ondoka. Urakoze Mpwemu Yera, urakoze Mpwemu Yera. Operation y'ijuru, operation ijuru riri muri operation, ijuru riri muri operation, ijuru riri muri operation, ijuru riri muri n'iri joro nyene, n'iri joro murarara murabona abamarayika bamanuka baduga, ya muri iri joro harabaho amasezerano mashasha, muri iri joro murabona ibimenyetso, muri iri joro murabona intambara zirangira mu ndoto mwiyerekwa. Wa munyakibiwe, ninde yakubwiye ngo ibintu ntibihinduka? Wa munyakibiwe, ninde yakubwiye ko ntazogirirwa neza ne? Wa munyakibiwe, ninde yakubwiye ko ntazorengana harya hantu? Wa munyakibiwe, ninde yakubwiye ko ntazoduzwa? Wa munyakibiwe, ninde yakubwiye ko ntazovyara? Uhoragira kwereke ko wibeshe. Imana yanje yo mwijuru ngira kwereke ko wibeshe. Toka, ondoka, ondoka sasa. Turimbi twose turiko turashingurwa, uturimbi twose kwa kubuzima bwanyu, amarimite yose mw'izina rya Yesu. Ramashatarabaya urikaramanderebosaya rikayamanderebaya riyaboshandarabaya rikatakarababa katakarebush risotaramama rando zokotarababa riando zakiribaya kakakakaka ya ijuru riratabaye, ijuru ririshuye, ijuru rikuye ikirere kibi, ijuru riradugije, ijuru rirahinduye amateka. Yamakarababa robo shandarabaya rikayamanderebo. Asante, 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 asante. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. 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 Imikoshi ivyo bafunditse, ubukono bashizeho, ivyawe baba barugaranye, wowe uzi n'ivyuzi, uburimbi bwose ijuru rirabwegeranije, ijuru rirabwegeranije. Aho buri hose mbonye umumarayika buturira, mbonye umumarayika arungikanwa umuriro, ariko araturira ikintu cyose cyari inkurikizi ku buzima bwawe, ku buzima bwawe. Mpwemu Yera yategetse, Mpwemu Yera yategetse, Mpwemu Yera yategetse. Ibihindizo byose by'abadayimoni biravuye ku nzira yawe, ibihindizo byose. Merci Seigneur. Merci Papa.
Merci pour ta bonté. Thank you, Lord. Merci. Abana b'Imana muvuge ngo urakoze mpemu yera, zigama ubwoko bwawe, abana bawe. Ushimwe kubw'intsinzi y'agahebuzo, ushimwe kubw'iyindwi idasanzwe, ushimwe umunezero usutse, umunezero ushitse. Ya ngo ntimwari bwasabe, niko Yesu yavuze, ngo ariko ubu none nimusabe kugira ngo umunezero wanyu wuzuzwe. Ariko none nimusabe kugira ngo umunezero wanyu wuzuzwe. None nimusabe kugira umunezero wanyu gwire usesekare. Icubahiro ni c'Imana yacu. Ijoro ni iry'amahoro menshi. Genda mwerekwe, genda mubona ibibangurukanijwe, genda murota ivyo mutahora murota. Hallelujah. Amena. Amena. Amina. 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 Hallelujah. Ijoro ry'amahoro bakunzi. Ejo muze harakandi gakemanye kadasanzwe. Mane bagire neza. Murabona impindukira ijoro, muraza kuvyumva.